Yesu rero arababwira ati mwabiburabwenge mwe nta mutima mugira ngo mwemere ivy'abahanuzi bavuze. None ntikwari ko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunintazwa bwiwe. Ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi bose, ahetura ivyanditse vyose abasigurira ibimwerekeye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ndabahaye mwiriwe mwese, kaze tubandanye rwa rugendo twatangura rwo kwinjira mu vyanditswe vyeranda mu gitabo ca Bibiliya, kugira ngo dufashijwe na mutima mweranda dushobore gusoma dutahura. Muri uyu mwaka muri diocese yacu twashimye gushimikira ku ijambo ry'Imana aba ariryo ritumurikira, kandi noneho si uyu mwaka gusa ijambo ry'Imana ryama rimurikira ubuzima bw'abakristo. Kaze ndasubiye kubaha ikaze, naho mbona uko minsi zirahera baza baragabanuka, gabo kandi n'ibituma tugabanuka ntibibuze. Kumburengera ngo haraba atabimenye, mugabo n'uburyo bwo kwiyunguruza ntibisigaye vyoroshe, ariko mukamani ntazi uko yadushikanye twebwe ngaha. Ni mwebwe mwatumiwe uyu munsi. None rero turabandanya. Buheruka twari tukiri mu gitabo ca Yozuwe. Nari nifuza ko uyu munsi duca ku masonga kugira ngo turangize. Buryo woza arinjira gose, emwe n'imyaka 5 yohera tuciga Bibiliya canke 10. Mu ndinganizo ingene icigwa kigenda murabizi. Igihe twatangura twabwiye ko igitabo cose tuzobihetura vyose vyo muri Bibiliya. Turacari ku gitabo kigira 6 mu bitabo 73. Tugeze rero ku gitabo ca 6. Ingendo y'iki cigwa imeze uko gukurikira. Ubwa mbere tuzirikana izina ry'ico gitabo, ubwa kabiri tukaraba intumbero nyamukuru y'ico gitabo, ubwa gatatu tukaheza tukarangura nk'ibi Yesu abwiye abigishwa biwe, tukaraba muri ico gitabo n'ahari co mu bwuzure bwa kera, ingene iko Yesu arimwo, ingene ivyanditswe mu bwuzure bwa kera vyarangutse mu bwuzure bushasha. Iri jambo ry'Imana twarikuye mu kigabane ca 24 mu nkuru nziza ya Luka, akarongo ka 25 gushika kwa 27. Yesu ari kumwe n'abigishwa babiri b'Emawusi, bariko barasubira inyuma, basubira iyo bari bavuye bijiriwe. Yesu ico yakoze yarabwiye ati mwabiburabwe nta mutima mugira ngo mwemere ivy'abahanuzi bavuze. Ngo araheza ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi, ahetura ivyanditse vyose abasigurira ibimwerekeye. Urumva mu kubasigura ibimwerekeye, ibi nkuru nziza ntiyari bwandikwe, yari Yesu nyene. Ubwuzure bushasha ntibwari bwandikwe, mugabo yahereye kuri Musa, bya bitabo 5 vyose arabasigurira. Araja muri Yozuwe, araja mu bicamanza, araja kwa Samuel, araja mu bami, arahetura ubwuzure abereka ibimwerekeye. Ni kuvuga turiko twiga ubwuzure bwa kera, mugabo bwose bwerekeye Yesu Kristo, butwereka Yesu Kristo. Ubu rero tuje kuraba mu gitabo ca Yozuwe, Yesu Kristo ari hehe mu vyanditswe mu bwuzure bushasha. Igitabo ca Yozuwe mu bwuzure bushasha tugisangaho gute?
nivyo tuje gukora. Nico gituma duhereye kuri iri jambo. Ibimwerekeye byose Yesu yabisiguriye abigisha b'Emawusi atanguriye kuri Musa n'abahanuzi. Uwugura abahanuzi ni Yozuwe. Ico rero nico tuza gushimikirako muri iki cigwa c'uyu munsi. Sinzi ko tuja kukimara uko ugerageje kurondera Yesu mu gitabo ca Yozuwe by'ukuri usanga ku rupapuro rwose ari hari. Mugabo ndaza gushimikira kuri vya bice bibiri nyamukuru nababwira bigize igitabo ca Yozuwe. Igice ca mbere kigizwe n'ibigabane 12 ni igice kijanye n'urugamba rwo guhabuza bwo gushikira igihugu ca Israeli. Baragwanye kuva ku gigabane ca 12 gushika ku gigabane ca 24. Ni igice kitwereka ingene bahavuye bagabangana ibisagara bari bamaze gufata. Igice ca mbere rero ni ugufata igisagara, igice ca kabiri ukugabangana. Rero nshimikire kuri ivyo bice bibiri kuko sinoja ku kigabane cose. Mu kigabane ca mbere tuvuge ngo Yesu ngo ari hehe, ntitwoheza ngo tuhave. Ubwa mbere rero nkuko narimejeje kubivuga, Yesu ahejeje gusoma ivyanditse vyeranda mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya mu kigabane ca 4 mu nkuru nziza ya Luka naho nyene turabona avuga ati uyu munsi muriyumviye ko aya majambo yanditse mu vyanditse arangutse, kuvuga byarangutse muri we. Ahandi naho muri Matayo ikigabane ca 5 umurongo wa 17 akavuga ngo sinazanywe no kuzimanganya canke gukura amategeko ya Musa canke abahanuzi, naje gushitsa. Nukuvuga muri we ivyanditse mu bwuzure bwa kera vyarashitse. Nukuvuga muri Yozuwe turabonamwo Yesu. Mpere ngaho nyene ubwa mbere mu gice ca mbere cyo gufata Kanahani, uvuga urugamba rwo gufata igihugu. Mpere ku izina nyene rya Yozuwe bwa mbere, Yozuwe. Urumva ko iryo zina Yozuwe twari twavuze insiguro mu ntango. Iryo zina twarabonye ko risigura Imana yarakijije, canke rigasigura urukiza ruva ku Mana. Yozuwe rero yari yagenywe ngo asubire mu kibanza ca Musa kugira ngo ayobore aje imbere bene Israeli bacakamira igihugu c'isezerano bongere bakibemwo, kandi Imana yari yakibemereye. Ariko twarabonye yuko naho yari afise ubutwari n'ingeso nziza, Imana niyo yayoboye urugamba. Mbere rugomba rutangure yararungitse umuntu bagomba binjire, bagomba batangura urugamba nyezina kuko barutanguriye ku gufata Yeriko. Turaza kubigarukako. Yozuwe yarabonye uwundi muntu aje amubwira ati burya nje kubw'ingabo z'umukama. Yozuwe acarakubita ibifukamira imbere yiwe kuko yari yumvise yuko urugamba rugomba rutangure kandi atari we aza kurwana, arwana bari kumwe n'Imana. Uwo Yozuwe Imana ikiza yabura Yesu. Urumva ko yegeranye burya no mu Gihebreyi aya mazina Yozuwe na Yesu ameze cyo kimwe. Yoshua ni nkaco kimwe. Mugabo murabizi ubutigu bumaze kugera, Imana yararungitse umwana wayo yibarutswe n'umugore. Igihe umumarayika abonekeye Yozefu yamubwiye ko umugore wiwe Mariya azovyara umwana w'umuhungu, izina azomwita ni Yesu. Yesu no kuvuga Imana irakiza. Urumva Yozuwe Imana izokiza canke urukiza n'ubwo Imana abura Yesu. Imana irakiza, yibarutswe na Bikira Mariya, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya akaza gudukiza. Iryo zina baca babandanya bavuga ngo nkako ni wazokiza ibicumuro igihugu ciwe. Urumva vyararangutse. Yozuwe yakijije ubuja igihugu c'Isirayeli, yarakijabukije aragishikana mu gihugu c'isezerano, agikuye Musa niwe yatanguye urugendo. Yozuwe arabandanya aragikura mu buja
bwo mu Misiri bacugwa bufuni na buhoro, murabisoma mu bitabo, muri byo bitabo 5 vya mbere, cyane cyane mu gitabo c'Ihunguka. Ico cabaye igikorwa ca Yozuwe. Mugabo ubwo buja abanyisirayeli barimwo bwabura ubuja bw'igicumuro abantu barimwo, tuzoheza tugakizwa na Yezu, kuko ari wazokiza igihugu ibicumuro. Murumva turiko turasoma ubwuzure bwa kera, ni intambwe ntonye kugira ngo twinjire mu bwuzure bushasha, kuko hari abantu basoma ijambo ry'Imana by'ukuri nabi, kandi muri bo hariho nayo madini usanga ubwuzure bwa kera. Nk'ubu unye nk'igitabo cya Yozuwe bashobora kugisoma bariko barashigikira ingwano bagira, ni bashigikira ingene Imana bashigikiye ku ngwano bariko barica abantu, ariko atari cyo bishaka kuvuga. Ijambo ry'Imana ryo mu bwuzure bwa kera ritaronkera umuco mu bwuzure bushasha, ubu uri kusoma Bibiliya nabi cyane. Yezu rero yaradukijije ubuja bw'igicumuro butubuza kwinjira mu gihugu c'isezerano ca Yeruzalemu yo mw'ijuru. Yaradukijije mu kutwinjiza mu isezerano rishasha kandi rizokwamaho, mu gusesa amaraso yiwe ku musaraba, mu gupfa no mu kuzuka. Ivyo rero yabigize kubera nka Yozuwe yari afise ubutwari bukomoka ku Mana, yari afise n'ubukuru. Imana Musa ariko arabwira Mukama abwira Musa abwira Yozuwe, amubwira ati komera kandi ube intwari. Iryo jambo ryagarutse gatatu kose muri iki gisomo. Mugabo Yezu nawe yarakomeye araba intwari mu nyigisho yiwe, ariko aravuga bose baravuga bati nguyo rero umwigisha, atari vyaba bindi vya bamwe ba kera. Yaratanye mu mitwe ubwa mbere urugamba rugitangura, aratana mu mitwe na shetani, arayitsinda akoresheje iki? Ijambo ry'Imana. Mu ntango mu gitabo ca Musa ca Yozuwe turabona ingene umukama banza kumubwira ati uze wubaha amabwirizwa y'umukama, niho uzoshobora gushika mu gihugu c'isezerano, niho uzoshobora kugwana urugamba. Yezu nawe ariko aragwanya shetani, urwo rugamba yarugwanisha ijambo ry'Imana. Urumva yuko Yozuwe, kuva kuri Yozuwe uja kwa Yezu, ni intambwe itari nto. Mugabo biratwereka yuko ivyo dusoma mu bwuzure bwa kera byose birangukira mu bwuzure bushasha. Ico cari ca mbere rero twofata kuri iri zina rya Yozuwe n'igikorwa ciwe n'ubutumwa bwiwe, igikorwa ca Yezu n'ubutumwa bwiwe. Dusimbije aho ni mu kigabane ca mbere, ndiko ndavuga ca gice ca mbere c'urugamba, urugamba rwo gushikira igihugu. Tuje ku kigabane ca kabiri, Yozuwe arungika abaja gutata Yeriko. Yaba nk'umwari mufise Bibiliya byari kuba ari vyiza. Yozuwe imbere yuko bashika muri ico gisagara yararungitse abantu babiri baja gutata Yeriko. Ivyo tubisoma mu kigabane ca kabiri. Ico gisagara uko gutata, uko kuntu Yozuwe yarungitse abantu babiri baja gutata igisagara ca Kanaani, igihugu ca Kanaani, bitwigisha cane cane umuhero w'isi. Turaza kubigarukako ingene bitwereka umuhero, uko urugamba bagiye kugwana, nkuko tuza kubisoma mu igihe bafata Yeriko, nta na kimwe basigaza, wari umuhero. Mugabo imbere yuko umuhero uba, Imana izorungika abamarayika kugira ngo baze gusobanura intama n'iki n'amahushi. Aha rero je nagomba dushimikire ku muntu umwe yitwa nde, yakiriye abaza gutata igisagara igihugu ca Kanahani. Ninde? N'umugore.
yitwa Rahabu. Rahabu yari umuntu w'imico mibi, ngo bari begereye i Yeriko. Rahabu yaba i Yeriko indani. Rahabu yabi i Yeriko indani. Murabona mugabo abaje gutata niyo bashikiye. Yesu ariko aramanuka i Yerusalemu agomba aje kutwitangira ku musaraba. Turabisoma mu kigabane ca 19 mu nkuru nziza twishikizwa na Luka. Ingene mu kugira ngo imbere yuko ashika i Yerusalemu yaciye he? I Yeriko. Murumva ingene vyegeranye. Abaje gutata igisagara babanje bakiriwe i Yeriko. N'uyu mugore w'umucumuzi arabura wa mucumuzi, kuko Yesu avuga ati sinazanywe n'abakomeye, nazanywe n'abagwaye. Yozuwe imbere yuko aza gufata igihugu yabaje kurungika abatasi bashikira kwa Rahabu. Yesu imbere yuko aza kuducungura ku musaraba yaciye he? I Yeriko. Ahasanga nde? Yari umuntu musanzwe muzi by'ukuri, namwe bwereka kwigirisha. Yeriko ashitse murazi nukuri arazwi. Zake nawe nyene yari umucumuzi, ntiyari umumaraya nka Rahabu, mugabo yari bamwita bamuraba nk'umuntu w'umusuma w'umwivyi. Mugabo aho niho yaciye. Murumva ingene vyegeranye, murumva ubwuzure bwa kera bumeze nk'ubwuzure bushasha bwarangutse. Ico Yesu yakoze cabura ico Yesu azorangura. Ariko ngomba dushimikire cyane cyane kuri iryo jambo ry'umuhero. Yeriko niho nico gisagara batanguriye ko n'abaje gutata niho bashikiye, kandi murazi yuko ico gisagara ari naco bahavuye bagira ko urugamba rwa mbere. Ni gisagara bavuga ko carimwo abantu basenga ibigirwamana cyane cyane izuba, kandi musanzwe mubizi, tuhora tubizirikana ko ari gisagara kiri kure mu kuzimu, kandi cari cubatse impome kugira ngo ntagire umuntu azobakura muri ubwo buja, ntagire umuntu ashobora kwinjira ngo amenye ikiko kirabera indani muri ubwo buja. Ngiyo Yeriko. Mugabo abagiye gutata barashoboye kuronka aho baca. Imana nta wizibira. Barashoboye kuronka aho baca, barinjira bakigwa n'uyu mugore w'imigenzo mibi. Araheza arabakira, ndetse n'abanyegeza, kuko harabaje kubahiga ngo hari abantu babita ubonye binjiye, arabanyegeza ngo baragiye mu gisagara ngo nabo ngo baje bwije ngo murabona ko naciye nugarira, ngo baciye babandanya ngo nimubandanye kumbure muraza kubafata. Nawe yabanyegeje mu nzu hejuru ku rusenge. Hanyuma mugabo Imana imaze kwakirwa, nawe yaciye haronkera urukiza. Kumwe kwa Zake yaciye amuga ngo urukiza rwashitse muri iyi nzu. Yeriko nyene. Kwa Rahabu urukiza rwarashitse mu nzu yiwe n'umuryango wiwe, kubera ko yakiriye abaje gutata. Kuko baciye bagiranira amasezerano ati murabona rero ko nabanyegeje, ni by'ukuri muze mu ntabare ni mwatera, kandi iki gihugu niwe yababwiye ati iki gihugu Imana yarakibahaye. Je ndabihize, urabona umupakani ngo iki gihugu ngo twese turiko turajugumira ngo turazwi iki gihugu Imana yakibahaye. Niwo mugore yabibabwiye. Hanyuma mugabo rero ati ndabasabye, murabona ko ndabanyegeje, namwe nihagera aho gifata muze mu nzigame mu mpishe n'umuryango wanje wose. Yozuwe amaze gushika bamaze gusambura, imbere yuko basambura igisagara ca Yeriko, niho yaciye abwira ba batasi ati genda murabe wa mugore Rahabu kugira ngo ntimumugirire nabi. N'umuryango wiwe baca barakira ayo mabi yaraje agana ico gisagara. Yesu i Yeriko yagiye mu nzu kwa mbere ngo uyu munsi urukiza rwashitse mu nzu wawe. Murumva, Yozuwe kwa Rahabu, Yesu kwa Zake.
byararangutse kandi urukiza rwuzuye muri Yezu Kristo. Ariko kandi iki gisagara cari kimaze imyaka, bari barumvise yuko bazohava, baravyumva bivugwa yuko hariho urugamba, hariho abantu bariko babagana bazohava bafata imyaka 40 yose barindiriye, bari baravuze bati ntaco bazoshobora imyaka 40. Erega Yozuwe yagwanye urwo rugamba imyaka 40 yose, byarahagaze. Mbere barungitse abatata, Rahabu wewe umucumuzi, murabona yuko Imana yeze hamwe avuga ati sinazanywe n'abakomeye, kandi turabibona mu bwuzure bushasha mu bice byinshi, kwa wa mugore w'umusambanyi, kano kwa Matayo, kwa Levi, ingene Yezu umenga by'ukuri icamuzanye ubwa mbere sabo biyita ko bakomeye. Mugabo abakomeye bararaba ati ahubwo abo bantu baduhe tubice. Mugabo Rahabu yarakiriye urwo rukiza iwe, kandi urwo rukiza rwaje nk'uyo muhero, novuga nti iyi ngwano, urugamba ruhura umuhero w'isi, rwaje nk'igisuma, kuko nta numwe yari abyiteze, kuko bose baravuga bati nta kizoba imyaka 40 yose iheze baza batata bagira nte, byarabananiye. Mbere n'abari baje gutata ubwa mbere barasubiye inyuma, birabananira ingene badufata, none byarabananiye. Mugabo urukiza rwarashikiriye mu nzu kwa Rahabu. Ibi rero biratwigisha umuzo w'umukama wacu Yezu Kristo, nawo nyene turawiteze, kandi haheze imyaka 2,000 tuva ngo turashobora kuba na twebwe tumenyera, ukazosanga hakizumwe n'ikimanyu. Yego umva abiyeriko bagumye barindira imyaka 40 ngo akira Rahabu gusa nabo mu rugo rwiwe. Natwebwe twama turiko turigishwa ivy'umuhero w'isi. Yezu yarabivuze ati nzoza nk'igisuma, kandi twashobora kuvyisomera mu nkuru nziza ngo tushikizwa na Luka mu kigabane ca 17 mu murongo wa 26 gushika ku murongo wa 37, ingene Yezu avuga ibijanye n'umuhero nk'uko vyashitse. Avuga ati nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa, niko bizoba no mu gihe c'umwana w'umuntu. Abantu bararya bakanywa bakarongora bakarongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato, hanyuma isegenyi iraza ibatikiza bose. Niko vyabaye no ku minsi ya Loti. Abantu bararya bakanywa bakadandaza bagatera bakubaka. Yamara umunsi Loti ava i Sodoma, mw'ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga irabatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi w'umwana w'umuntu, aho umwana w'umuntu azoserukira. Uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, akaba afise ibintu mu nzu, ntaze yururuke abitana. Ni kugira ngo umukama atwereke iryo tira abantu bama basinziriyemwo. Abana bo muri Kanahani bari bazi yuko ico gihugu kizofatwa, baguma biryamiye. Natwebwe turazi yuko umuhero w'isi, mbega two turasinziriye canke turakanura. Muri uko kurindira, Petero atubwira ati mu kigabane mw'ibaruwa rya 2 ry'umutumwa Petero, mu kigabane ca 3 umurongo w'9, handitse ngo, ndabivuga mu majambo ngo umukama ni yabatevye gushitsa insezerano yiwe, benshi baca bibaza yuko yatevye. Mugabo nimba kirindiriye, nuko akitwihanganiye, akituriyoreye, kuko ntashaka yuko hari n'umwe apfurwa akagirira. Ashaka yuko bose bazoronka umwanya wo kwigarura. Ibaruwa rya 2 ry'umutumwa Petero, ikigabane ca 3 umurongo w'9. Nimba kirindiriye, ntimugire ngo vyarahagaze.
abantu bagira ati piga umuhero w'isa baheri bawuvuga uzoshika ryari. Uru rugamba rero rwa Yozuwe imbere yuko ruba umukama ararungika baza gutata bakabura, nk'uko umukama azorungika abamarayika, nk'uko mbere umukama turungikira baza kutuburira muri iki gihe ca none. Mugabo ab'i Yeriko umenga bagumije umutima udadaraye, nk'uko natwebwe dushobora kuba turiko turawudadaraza uyu munsi. Rahabu yarumvirije ijambo umukama azanye, kandi mutima mweranda aramukoreramwo arahinduka. Ariko urwo rukiza si ubwo yari yarondeye, si ubwo yihahamiye wenyene. Musomye ico ikigabane ca gatandatu ca kabiri, murasanga baramuhaye ikimenyetso. Ico kimenyetso arico ngoma shimikireko, kibura ikimenyetso Yezu Kristo yagize. Ngo bamuhaye umugozi utukura, ari nawe uzomukingira. Bamuhaye umugozi utukura, ndiko ndarondera uwo murongo. Aho tuzoshikira muri iki gihugu, uzobohera uyu mugozi w'inyuzi zitukura kw'idirisha waducishijemwo, kuko yabacishije mu idirisha mu kubasohora. Hanyuma ubakoranirize iruhande yawe mu nzu. Babandi baje gutata bariko barabwira Rahabu ingene bazomukiza nabo. Bamusigaranye iki? Ngo uzobohera uyu mugozi w'inyuzi zitukura kw'idirisha waducishijemwo, hanyuma ukoranirize iruhande yawe mu nzu so, nyoko, bene wanyu n'umuryango wa so. Nihagira urenga umuryango w'inzu yawe agasohoka, amaraso yiwe azogwa kuri we, ntaco uzotubaza. Uwo mugozi w'inyuzi zitukura usigura iki? Mwebwe mwibaza yuko usigura iki? Niwo wakijije Rahabu, kuko babusanze kw'idirisha. Usigura amaraso ya Yezu Kristo. Murabizi yuko mu gitabo c'Ihunguka amaraso ariyo yabaye ikimenyetso c'inzu abanyisirayeli bakoraniyemwo. Uwo mugozi rero w'inyuzi zitukura ubura amaraso ya Yezu Kristo yasesetse ku bwa twebwe abacumuzi, kugira ngo umukama abonye ayo maraso, amaze kwakira inkuka ya Yezu Kristo mu maraso yiwe, iyo nkuka yiwe yarashimwe. Nico gituma natwe twemeye iryo zina rya Yezu Kristo, twakiriye ayo maraso ya Yezu Kristo akatubera inkinzo, duheza tugatsinda muri Yezu Kristo nyene. Amen. Ku maraso y'agaciro ya Yezu Kristo, Yezu Kristo aratubera, aradutagatifuza kandi akadukiza. Kandi ayo maraso yarashimishije Imana. Iyo nkuka ya Yezu Kristo yarashimishije Imana, nk'uko tubisoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Yezu yabaye wa mwagazi washimishije Imana, kuko nk'uko umwanditsi w'ibaruwa ry'Abahebreyi abivuga ati, amaraso y'imfizi n'amasuguru ntiwabishimye, ariko wampaye umubiri, nanjye navuze nti ndarengutse dawe kugira ngo ndangure ico ushaka. Ivyo vyaranguwe na Yezu Kristo rero mu gusesa amaraso yiwe. Twebwe rero dukingiwe n'amaraso ya Yezu Kristo, uko rubanza naco ruzotugira. Amen. Mugabo uvuga amaraso niyo twikingirije canke twikingirije ibindi bintu ku madirisha. Ku madirisha yacu hari iki? Urumva yuko ikimenyetso
cari kwidirisha kubera iki batagize inyuzi zera, bagize inyuzi umugozi uriko inyuzi zitukura, bura ya maraso Yezu Kristo azosesa kubw'abantu bose, kubw'abacumuzi, kugira ngo baronke kandi bashikire urukiza. Kuri iki kigabane ca kabiri norengana kugira ngo nje ku kigabane ca gatatu n'ica kane turabe ingene bajabutse Yorodani, tubone natwe ingene twajabutse. Ijabuka rya Yorodani barongowe na Yozuwe, ijabuka ryacu tuyongowe nande na Yezu Kristo. Turabizi yuko iri jambo ry'ijabuka no mu gitabo c'Ihunguka ririmwo. Barajabutse ikiyaga gitukura kibanje gukama. Mu kigabane rero ca gatatu tubona ingene bajabutse rwa ruzi Yorodani, ngo kandi hari mu gihe c'urushana cirima, mugabo umukama yarabonye ko atahandi bategerezwa guca ataraho nyene muri Yorodani. Kubera iki bataciye ahandi? Kugira ngo bashikire igihugu c'isezerano bazotegerezwa guca mu ruzi rwa Yorodani. Mugabo bazoruca bafise iki? Bari bafise iki? Isandugu y'isezerano niyo ryagendera imbere, ariko kandi hariho n'igikorwa kindi bakora, kwitagatifuza. Imbere yuko bajabuka baca mu mazi, kandi ico gihe iyo nzira muri igitabo ca Yezu bambuze ngo batari bwigere babona, ni inzira batari bamenyereye, batazi. Mu kuja rero guca muri iyo nzira batazi, bategerezwa guca aho ihema ryaciye, kandi iryo hema rigendera hehe? Imbere. Kandi barariha umwanya hagati y'ihema nabo hariho imetero 1000, si metero menga ni stade 1000. Nukuvuga bararika kugira ngo ariryo gerekana la direction aho dutegerezwa guca, niryo ritegerezwa kwerekana, niryo ryagiye, niryo ryahaciye ubwa mbere n'abarireruye. Iryo rero, iryo hema riratwibutsa Yezu Kristo. Yezu Kristo ntidushobora kujabuka. Yezu Kristo yamanutse, yajabutse, yaducanye, yajabutse, yatujabukije uruzi Yorodani. Yorodani y'iki? Y'urupfu. Yesu yaratujabukije Yorodani y'urupfu, kandi niwe yagiye imbere. Ya Yorodani yadutera ubwoba, kandi tutari gushobora kujabuka atari imbere yacu. Ubu nikidutera ubwoba, kuko yaciye iba akayira ko gushikira igihugu c'isezerano. Murumva ingene bitonze neza, ubuzure bwa kera bukarangukira mu buzure bushasha. Iryo sanduku ry'isezerano ni Yezu Kristo aje imbere, akaba ari waducira inzira. Mbere uku gusiga hagati yacu nawe ikirere, nukugira ngo ntihagira abava baje imbere ngo bazibire inzira y'abari inyuma. Nukuvuga bagiye imbere bose bagudutse bakagenda, bari guhava basanga batakibona isanduku ry'isezerano, hari abarizibiye. Nico gituma bagira bati banza mureke rigende rigira intambwe, hanyuma namwe mugende muryisunga. Natwe mu guca mu rupfu, ubwo tugenda twisunga rwa rupfu rwari rwarabaye ikizitiza, ikituzibira, ikitagira n'intumbero, rwa rupfu kugira ngo tushobore kurujabuka. Yezu yaraje araca muri Yorodani yago, arajabuka. Ubu turafise uwo twisunga, ni rya sanduku y'isezerano ryarangukiye muri Yezu Kristo. Amen. Ngico rero ico bitwigisha, iri sanduku y'isezerano rica hagati mu ruzi rikajabuka,
ni Yezu Kristo yagiye imbere, hagiye aje inyuma. Burya iyo ashobora kuvuga ngo narabacunguye, mugabo tukaba twaramubonye akamaro kari Imana, akaca aduga ngo twaramubonye atapfuye ngo azuke. Burya hari ikintu n'ubu kiba naho rudutera ubwoba yaratsinze, hari akantu yaba ataje. Nyibaza nk'ubu yaba Yezu Kristo atapfuye ngo azuke, harya iminsi yose twama dugira inkuka za misa, ni ukugira ngo iki? Ni ukugira ngo twerekeze rirya sanduku ry'isezerano ariwe Yezu Kristo, niwe wenyine muri kirya gihe cy'urupfu dushobora guhanga amaso, kuko nta wundi muntu afise ijambo kuriko. Nta wundi muntu yari afise ijambo ku mazi ya Yorodani ari mu gihe cy'imvura n'igihe cy'irima, amazi yuzuye ngo ashobore urabona ntibari no kurujamwo. Abo bantu bagabo barero isanduku ry'isezerano bari kugenda n'amaguru atana kimwe bafise, bagiye baruja bagira ati iri sanduku ry'isezerano ryaza kutujabutsa. Natwebwe Yezu Kristo ariwe iryo sezerano ryavuye rirangukiramwo, turajabuka kubera uwadutanguriye agaca ngaho nyene muri urwo ruzi rwa Yorodani y'urupfu. Ibyo rero nta mukristo n'umwe yobikekereza, kuko ububasha yarabuhawe ku isi no mu ijuru, nk'uko tubisoma muri Matayo igabane ca 28 umurongo wa 18. Byose yarabishize mu biganza vyiwe. Yohani igabane ca 13 umurongo wa 3. Uruzi rwa Yorodani rwari rwazibiye inzira y'abanyisirayeli baja i Kanahani. Nta yindi nzira, nta bundi buryo na bumwe bari gushobora kwinjira mu gihugu c'isezerano badaciye muri urwo ruzi. Natwebwe no mu bwuzure bushasha, Yezu Kristo yaraje kutwereka ko urwo rupfu, Yorodani y'urupfu ariyo nzira, Yorodani imbere y'umusaraba ariyo nzira itujabukana urwo ruzi, ata wundi muntu n'umwe, ata kintu na kimwe coshobora kutujabukana. Tuje mu kigabane c'urugamba. Oya, reka tutaraja ku kigabane c'urugamba, tuje ku kigabane ca 4, amabuye 12. Amabuye 12 y'icibutso. Muri iki kigabane ca 4, Abanyisirayeli bamaze guca mu ruzi Yorodani, rwabanje gucikamwo kubiri bagaca humutse, umukama yabwiye Yozuwe ngo batore amabuye 12. Nimwandura amabuye 12 aha hagati y'uru ruzi Yorodani, mu kibanza babahereza nk'uko bari bagezemwo, muyajane muyashire aho muzorara. Hanyuma Yozuwe ahamagara babagabo 12, umva bari 12, yari yatoye muri bene Isirayeli, umugabo umwe mu muryango wose. Yozuwe ababwira ati, genda imbere y'isanduku ry'umukama yanyu hagati mu ruzi Yorodani, umwe wese muri mwebwe yandura ibuye aryikoreye ku rutugu, mukurikije igitigiri cy'imiryango ya bene Isirayeli, kugira ngo ico kibe ikimenyetso muri mwebwe. Ejo aho abana banyu bazobabariza bati, aya mabuye asigura iki? Muzobabwira muti, nuko amazi y'uruzi Yorodani yagomye imbere y'isanduku ry'isezerano ry'umukama, aho ryajabuka uruzi Yorodani, amazi y'uruzi Yorodani akagoma. Ayo mabuye 12. Tuce tuja nanje nabahe ijambo musome ikigabane ca 21. Ubu afise Bibiliya asome
ikigabane ca 21 mu gitabo c'Ivyahishuriwe umutumwa Yohani, duheze dutahure ayo mabuye n'abo bayikoreye aba ari bo mu bwuzure bushasha. Hera ku murongo wa 10 mugeze ku murongo wa 14. Ntawe ufise Bibiliya ngo adusomere. Inzigo nyinshi iziko ifise igihe gito. Uri kusoma mu kigabane ca 21 12 21 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 14. Navuze ikigabane ca 21 21 ikigabane ca 21 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 14. Ca Yeruzalemu kimanuka kiva mw'ijuru kwa Mana, carakayangana n'uburintazwa bw'Imana. Umwakaka waco wasa n'uwibuye ry'akabuyenge y'igiciro ntangere, nk'akabuyenge gaca ibibatsi kitwa iyasipi. Cari gifise urugo runini kandi rurerure, cari gifise inzugi 12, iruhande y'izo nzugi hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditseko, ariyo mazina 12 y'imiryango y'Isirayeli. Mu buseruko inzugi 3, mu buraruko inzugi 3, mu bumanuko inzugi 3, no mu burengero inzugi 3. Urugo rw'isagara rwari rufise amashimikiro 12, no kuri ya mashimikiro 12 hariko amazina 12 y'abatumwa b'umwagazi. Urakoze. Urugo rw'igisagara rwari rufise amashimikiro 12, no kuri ya mashimikiro 12 hariko amazina 12 y'abatumwa b'umwagazi. Aya mabuye rero 12 batoye mu ruzi bahejeje kujabuka. Mukama babwiye ati abana nibababaza muze mubabwira ati n'icibutso c'ingene isanduku ry'isezerano ryaciye ahumutse rikajabuka natwe tukarikwirikira. Yezu Kristo, muri Yezu Kristo mu bwuzure bushasha, amaze gutangura ubutumwa bwiwe yatoye abigishwa bangahe? 12. Abo bigishwa barabanye nawe, mugabo niba azohava arungika kwigisha igihe azobasezera kiti ndabarungize gende mw'isi yose mubatize mubigishe kw'izina rya Data, nanje ndi kumwe namwe ubutakibabwirira gushika ku muhero w'isi. Nibo bazotangaza inkuru nziza y'icabuka. Turabisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa umwanya wose ariko bavuga ati Kristo ni muzima, yarazutse. Natwe urupfu ntirwidutera ubwoba, natwe twarazutse kuko Kristo ari muzima. Abo 12 gushika n'uyu munsi nemera ekleziya imwe nyeranda gatolika kandi ishingiye ku batumwa 12 n'abasubirizi babo. N'ubu iyo ekleziya ishingiye ku batumwa y'amabuye 12 bari irabandanya itangaza, iba ikimenyetso cy'ijabuka c'abajabutse rwa ruzi rwa Yorodani y'urupfu, urupfu rutakibafise kw'ijambo. Amen.
ayo mabuye 12 yagiye ati ntimugende mudatwaye ikimenyetso. Mukama arazi ko abantu bibagira n'ingoga, arazi ko twibagira n'ingoga. Yagiye ati nibajabuka bazoba bagira ngo jana n'abazoza barabakurikira bazababaza bati mbega bijya bibuye mwageretse harya n'ibyiki. Murababwira yuko byibutsa ko mwaciye muri Yorodani humutse. Yesu Kristo nawe yari gushobora gukora wenyine ubutumwa, nani yari gushobora kubukora akaducungura. Mugabo yazigaranye ekleziya, Petero mweranda n'abatumwa 12 bazomufasha gutangaza yuko muri Yesu Kristo twajabutse igitutu cy'urupfu, Yorodani y'urupfu, none turabidegembye. Ariko kandi aratwibutsa iki gisagara, turaza kubigarukako mu gice cya kabiri. Araza kutwibutsa igisagara twimirije kuzoshikira, igisagara tuzoshikira. Akasina kugenda ntakavuze. Aya mabuye 12 dusoma muri iki gice cya mbere bategezwa gutora, bigume bitwibutsa ekleziya nyeranda gatolika ishingiye ku batumwa, ibandanye b'ikimenyetso turabirako twumviramwo ko Yesu Kristo yatujabukije Yorodani y'urupfu. Mu kurangiza igice cya mbere tuje kuri urugamba rwabereye hehe? Yeriko. Bene Isirayeli bafata Yeriko, ni ikigabane cya 6. Mu kigabane cya 6 rwari urugamba rukomeye nk'uko nari nabivuze. Iki gisagara cya Yeriko cyari cubakitse, kandi kuko indani ivyaberayo basenga ibigirwamana, mugabo ngo hariyo n'ibintu. Ni gisagara kimera cyane cyane ibigazi, ngo camera ibigazi, hari ahantu hamera, mugabo baca barazitira kugira ngo aho hamera niho namye ndondera igituma, nagubye ndondera igituma ariho bahereye. Kubera iki bahereye kuri Yeriko? Burya urugamba rwa marufise intango, Abanyisirayeli mu kurwana kuko mu bigabane bikurikira tuja tubona ingene bagiye baragwana ibindi bisagara bamaze gufata Yeriko. Mugabo barabona yuko ariho hambere hagoye, kandi ari ahantu ngira ngo hari abantu bari mu gitutu cy'urupfu. Yesu Kristo mu kuza, tubisome mu ibaruwa umutumwa Paulo mweranda yandikiye Abanyefezi mu kigabane cya 2 ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 16. Ubwo rugamba rwamaze iminsi 7 bifise ico bisigura mu bwuzure bushasha. Igiharuro 7, ingabirano za mutima mweranda ni zingahe? 7. Amasakramento nangahe? Ni 7. bidufasha iyo minsi 7 isigura izo ngabirano, ayo masakramento adufasha kuzunguruka igisagara cyubatse by'ukuri mu bintu bikomeye, mugabo tugashobora kugisenyura n'izo ngabirano za mutima mweranda n'ayo masakramento 7. Genda wiyoge 7 muri Yorodani, ico giharuro gisigura ayo masakramento 7, ingabirano za mutima mweranda. Ariko ico nagomba nshimikire ko si ico, tugomba turabe ingene Yesu nawe yasenyuye impome. Abanyisirayeli kubw'igisabisho bamazemwo iminsi 7 ca Yeriko, murazi yuko no muri Renouveau Charismatique dora duringaniza igisabisho twita igisabisho ca Yeriko. Ico gisabisho cyo gusenyura impome ziba ziri imbere yacu, ziba zituzitiye, ziba zitumye ibintu bizitana imbere yacu. Yesu Kristo nawe mu ibaruwa ya Paulo mweranda yandikiye Abanyefezi aratubwira, turasomamwo ingene yasenyuye impome z'urwanko z'amacakubiri. Handitse ngo ikigabane ca 2 Abanyefezi ikigabane ca 2 umurongo wa 12 gushika ku wa 16.
ko muri ico gihe mutari bwaronke Kristo, mwari mwaraciwe ku bwenegihugu bw'Isirayeli, kandi ko ataco mwapfana n'amasezerano y'umuhango, nta mwizero kandi nta mana mwari mufise kuri iyi si. Ubu noneho muri Kristo Yezu, mwebwe abari kure kera, mwabaye abari hafi kubw'amaraso ya Yezu Kristo. Nkako nyene niwe mahoro yacu, we yatumye iyo migwi ibiri icikumwe mu gusambura mu mubiri wiwe rwa ruhome rwayitandukanya, arigo rwanko. Yarakuyeho rya tegeko rigizwe n'amabwirizwa afatiye ku ngingo zaryo, kugira ngo muri we iyo migwi ibiri ayirememwo umuntu umwe mushasha mu kuzana amahoro. Yarasituye uruhome rw'ubwango. Abanyisirayeli ico bahereyeko, Yozuwe yahereyeko ko bari gusitura impome za Yeriko, kubera ico gisagara babona yuko arico novuga ni naho bari gufata ahandi hose, naho bari guhera ahandi bagafata ahandi hose bakuyemwo Yeriko, nta mahoro bari kugira. Ico gituma bahereye aho. Mbere ngo umuntu haciye imbere yuko binjira i Yeriko haramanutse umumarayika, sinzi ko ari umumarayika, barabonye umuntu, Yozuwe yarabonye umuntu, acamubwira ati kura inkweto zawe kuko ahantu honyoye ari heranda. Acamubwira ati, Yozuwe acamubwira ati uranteye amakenga, turi kumwe canke uri ku ruhande rw'abasi? Acamubwira ati jewe ndungiswe n'umukama, ndi ku rugamba rw'umukama. Aca arafukama, agubita ifukamiro, baca barinjira rero i Yeriko. Urwo rugamba rero bagize kuri Yeriko barumarako iminsi ikomeye y'indwi, rusigura urugamba Yezu Kristu yagize ku musaraba. Mbere turabisoma mu vyanditswe vyeranda mu bigabane biyaga ingene Yezu yapfuye ku musaraba. Hari igitambara caciye gisadukamwo kubiri, ni ukuvuga nta gitandukanya umuyahudi n'umupagani. Twese muri we twacitse umwe, kuko yasambuye ca gihome c'urwanko catubuza guhinjira muri Yerusalemu nshasha. Ngico rero ico twozirikana kuri uru rugamba rwo gusenyura impome, kuri Yozuwe no kuri Yezu. Kandi urwo rugamba rwama rw'uyu munsi, n'ubu Yezu ararubandanya mu gusenyura izo mpome zose. Nico gituma umukristo nawe nyene ahamagariwe kwinjira muri urwo rugamba. Ivyo vyabereye mu rugamba, kuko hariho abari kwibaza, twari twabizirikanye uheruka, Imana ivuze ngo kiya gihugu nakibahaye, bakaca bagenda bararamye ngo reka ngo aho tuzunga, yavuze ngo aho tuzohonyoza ikirenge ngo tuzoja tuhatwara. Babanje kugwana urugamba rukomeye iminsi indwi yose. Natwe rero duhamagariwe kuja mu rugamba, nkuko Yezu Kristo yatanye mu mitwe na sekibi, arayita hanze rwa ruhome rwatubuza mbere wa musaraba twabambwako kubw'akabi kwacu, akawuhava uhinduka ikimenyetso c'urukiza rwacu, kuko yawumanitsweko. Niko natwebwe dutegerezwa kwinjira muri urwo rugamba. Dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyefezi mu kigabane ca 6 kuva ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 20. Mu bisigaye nimugire umutima rugabo mu mukama no mu bukomezi n'ububasha bwiwe, nimwambara ibigwanisho vy'Imana ngo mushobore guhangana n'imitego y'ishetani. Yezu Kristu yaje ahanganye n'urwo rugamba, mugabo atwugururira amarembo y'urwo rugamba, na twebwe dutegerezwa kwinjiramwo, kugira ngo twame ku munsi turiko turasitura izo mpome zizotubuza kwinjira muri Yerusalemu nshasha yo mw'ijuru. Mu gice ca kabiri nta byinshi nza kubivugako. Mu gice ca kabiri tuzirikane gusa igabangana ry'ibisagara. Mu nyigisho twashikirijwe twaravuze tuti burya rero naho bari bashikiriye, barashitse mu gihugu c'isezerano muri Kanahani, mugabo nta mahoro bigeze baronka, ugira ngo barashitse. Ika ni barashitse, kuko havuye Yozuwe haraje abacamanza, haba izindi ngwano. Havuye abacamanza haraje Samuweli, igitabo ca Samuweli, nta mahoro yigeze aboneka. Haraza abami, haraza ingwano none izohera ryari?
Yezu Kristo niwe aza kuturangurira byose, atwereka igisagara tuzoshikamwo tukaba dushitse. Abanyisirayeli bamaze gushika muri ico gisagara baciye batangura kugabura bakurikije imiryango 12. Yezu Kristo nawe atubwira iki mu nkuru nziza nk'uko tushikirizwa na Yohani mu kigabane ca 14? Atubwira ikindi gisagara nkuko twari twagisomye mu gitabo cy'ibikorwa cy'ibyahishuwe umutumwa Yohani. Yezu yari yarabivuze yuko agiye kudutegurira ikibanza. Mu kigabane ca 14 abatubwira ati, nawe akubwira ati, nimusimbwe n'umutima, nimwemere Imana na jewe munyemere. Mu ngoro kwa data hari ibibanza byinshi, iyo bitabavyo mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira ikibanza. Ninamara kugenda nkabategurira ikibanza, nzoheza ngaruke mbajane hafi yanje, kugira ngo aho ndi haba ariho muba namwe, kugira ngo aba ariho muba namwe. Ngico igisagara barashitse mu gihugu ca Kanahani. Mugabo nk'uko tubisoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi, benga nimba ntihenze, iki gisagara turimo si canyuma, si herezo, kuko uraba ngaha naho bukiriho ejo ukazoba handi, uraba ngaha Burundi ejo ukazoba uri muri Kenya, ariko kandi uraba no muri Kenya ejo ukazoba uri mu gitutu cy'urupfu wapfuye. Mugabo hari ikindi gisagara cyo mwijuru, ya Yerusalemu yo mwijuru. Aha rero niho Yezu Kristo ubwo rugamba Yozuwe yagize agomba gushikana igihugu c'Isirayeli mu gihugu c'isezerano, nibwo rugamba Yezu Kristo yagize kugira ngo azatwinjize muri ico gihugu c'isezerano, aho azozira amarira n'induru, atazoba gisonza, atazoba kinyotegwa, atazoba kibura bisi kuko buriko burira. Nico gituma mbere ngomba ngarukize ngaha kugira ngo ntihaba hagera amasaha musange zaheze. Mugabo ico nashaka yuko dushikako muri iki cigwa cy'uyu munsi, suko noja mu gisomwe icyo arico cyose ngo nababwire Yezu Kristo ahari, biruzuye. Mugabo no kugira ngo namwebwe muriko murasoma ijambo ry'Imana ryose mugerageze kubona ingene iryo mu bwuzure bwa kera ryarangukiye muri Yezu Kristo. Mugerageze, kuko twese hariho na twebwe muri Eklezia Katolika twamaze kwijukira gusoma Bibiliya. Ni byiza, ndabona ko dufise inyota yo gusoma Bibiliya, mugabo tuyisome uko ariko kose nk'uko abandi bashobora kubigira. Ijambo ry'Imana bakarigumiza by'ukuri mu bwuzure bwa kera, ntibamenye yuko hari aho byarangukiye, kandi aho byarangukiye ariho hakomeye. Utu twari turorero gusa ko kubereka mu gitabo ca Yozuwe ingene byinshi bigaruka kwa Yezu Kristo, ingene Yezu Kristo yahavuye abirangura mu gusesa amaraso yiwe ku musaraba, mu gupfa no mu kuzuka kwiwe. None rero bavukanye, ngarukirize ngaha, tuzobandanya ku munsi wa 4. Ndabizi neza, je sinzi ko ku munsi wa 4 ni byiza ko tubivuga ko tuzobandanya icigwa canke hari ikindi coba giherategekanije. Bambwiye yuko tuzobandanya ku munsi wa 4 tuzirikana, mugabo tuzoba dutangura igitabo c'abacamanza. Murumva ko tuzoba tugeze ku gitabo c'indwi ca Bibiliya mu bitabo 73. Kuraje, komera kandi mu bintwari nka Yozuwe, kugira ngo iri jambo ry'Imana ryamugiye imbere namwe ribaje imbere, kugira ngo mushobore gusenyura impome zose ziri imbere yanyu kubw'ijambo ry'Imana mwakiriye muri Yezu Kristo. Mukama bahezagire. Uko ari wowe ugaba byose, ari we nyaniganje n'ubuni ntazwa imyaka yose. Amen. Nimuhorane umukama Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Dushemeze umukama, mukomera amashi. Ijoro ryiza mwese.